If you've been praying for years but nothing is changing, this message is for you. Kama unaomba kila siku lakini maisha hayabadiliki, tafadhali usiondoke. Nimba waramaze, imyaka usenga, wiyiriza ubusa, ariko ukabona, ubuzima bwawe ata, na kimwe gihinduka. Ii nigisho ni iyawe. Abantu benshi piyumbira ko gusenga ari gutonda mu rusengero bishi yose gusa, ariko Biblia iratubwira ko hari uburyo bwiwo kwegera Imana si amajambo gusa. Gusenga atakwizera, gusenga utazi aiko Imana ishaka kuri wewe, gusenga ariko uguma mugushidikanya, gusenga ariko ugakomeza gukora ibidahimbara Imana umutima wawe Imana ntiyanka. Gusenga kwawe witeguye kwakira Imana ariko irakeneye kubona amasengesho yawe avuziki mpaka byukuri amasengesho yawe ahuye n'umutima. Biblia ivuga iti kawizera kusamu kaumba no kaumbira yombori Imana etubuga ibijumbiro byabo buga febi Imana yabuse tubiramo isesera. Abantu benshi barasenga hanyuma bagasohoka bavuga ibihabanye n'ibyo basenze. Urugero, indashima Imana ariko ugaca uvuga tanta kizokunda ndizeye ariko bot umutima wuzuye ubwoba. Imana irakurikira ijambo ryawe iyo ugize ukwizera guke keranya ko bidashoboka bihita bira magutyo nyene kuko bigutera kudakora iso wategerezwa gukora. Ntukagire umvete mu gusenga gusa, gira umvete mu kwizera. Tangura kuvuga ibiyiza niyo vyoba bitaraboneka. Kwizera si ukubona, ukwizera ni kurema mu buryo bumvuka bikazogera aho bibogara gara ukabibona na maso yawe. Nimba iyi nigisho igukoze ku mutima, ndagusavye ukore like, subscribe, share iyi video ku wundi muntu abikeneye. God has not forgotten you. Mungu haja kusahau. Imana irakubona kandi igikorwa chawe kiraje.